kumviriza mama wanjye wumva yandengeye iyo haje abagabo afitiye amadeni akaca ambwira ngo ndabaserve ntwenge ndabafate neza nk'uko umengo ariko arangurisha nkore ndabapapa wanje nawe ngene warabwira abasaza banje ngo baje gukina football hama jewe akaca ambwira ngo ndabe ibiharage ntibihave biti nkore ndaba mama wanje na papa wanje iyo ndiko ndasoma ibitabo ngene bambwira ngo ndeke kwiga cyane mbega wewe ngo rutwe ugumushyira muri ivyo bitabo wibaze ko icyo bizokumarira nacyo bizokumarira utazanye umugabo mwiza na mariyaje nziza ivyo byose murandabiraba nkavyitegereza nkumva birandengeye. Igikino nabonye kimeze neza cyane na cyane ko cerekana ko umushinga ntaye n'umupfasoni mu rugo mu bisanzwe babwirizwa gufashanya bagasangira ibyo bategerezwa kugira ngo bashobore kubaka neza atawucinyiza uwundi bubahana ariko kandi bakundana kandi birashoboka ibyo gucinyiza uwundi ntacyo byungura nta gaciro bitanga uretse kubuza amahoro ndetse no konona ibindi. Wamara y'ubukorewe abagabo sumikati yose imana nishya n'ibintu ukavuga nabi ukoza umuryango mwukane rero yana gukura muri rya nzara y'iwanyu n'uba waratsinda warishwe n'ikigoyi baraguhevye pe. Oui, la leçon à tirer de la deuxième histoire. La deuxième? Oui. C'est laquelle? Celle où sa fille meurt. Oui. Donc pour moi, c'est pas faire le deuil, mais c'est de... Tu peux faire ton deuil, mais pas le faire éternellement. Par exemple, la danse, elle signifie que même les femmes, elles peuvent passer par beaucoup de choses, mais ça peut être leur force aussi, pour empêcher que les autres filles ou femmes vivent la même chose. Ikindi kintu nize nuko imbere yuko kugira ngo ivyo vyose bihinduke ayo maltraitance ahere nuko twobanza d'abord ukiha valeur wewe nyene nkuko yabivuze ati ntugugwa amahera ta valeur sajya amahera baguha mu nkwano mugabo ta valeur ni wewe uyiha personnellement mu mutima wawe kumva yuko ufise akamaro kenshi yavuze ati un développement itarimwo umugore ni nko gutambuka utari kurabuza amaboko. Bon, on peut essayer, urashobora kwesaya muga c'est impossible kandi naho bigira unaho ushami ingufu nyinshi ntibikunda. turugwaruka rwa kazoza donc nk'ugwaruka rwa kazoza twavuga ko byiza twomenya ibi ama difficulté ahura par les personnes donc bamwe bagenda barahura mu buzima bwabo yaba le genre masculin comme le genre féminin comme ça dushobore dans le futur kuzoshobora gukora ikintu cingira kamaro dushobore kubituza na kare dushobore no kubyeparpiller un peu partout. Hari benshi baza kumbe twashatse kugumura abandi bantu baje kuvyumviriza ngo tubabwire ngo bahekera mu matwa yabo ariko mu gatatu siyo ntumbero twa dufise dushaka ahubwo umuntu wese yaje kumviriza yumve ko ayo ma violence akorerwa abagore arahari ama violence akorerwa abafasoni arahari mugabo ifo ko nabo bafite dushaka kubensita kugira ngo bumve ko nabakwiye kwivugira ico bafite uburenganzira bagi hagurukire bataravye ngo imico yanje y'abarundi ngo imbuzi kingo ntikwiye kuvuga ndi umugore simwe mugabo ikintu ufite uburenganzira gihagurukire hama ukivugira.